urakoze mpabasanga nasubiye nk'ibyo abandi bavuze erega iyo umuntu ariko aratanga icigwa ngaha ariko aragiha abantu nk'aba sindagifata nk'igihe cigwa ntanga mu ishure ndi kumwe n'abanyeshure bamusanga bakiva muri sogondere oya suko bigenda bo mba ndi oblige kuza ndabaha uburorero mugaba amwumvise misi yose n'ubuheruka honorable Leonce Ngendakumana yarambwiye ati tanga uburorero agaca avuga ngo ntabwo atanga mugo mwumvise ko yabutanze kandi ivyo uburorero yatanze buca buhura ahanini n'ivyo mba navuze mu mvugo yiwanje kuko urumva hari wavuze ati ni jeu de rôle umwe wese aguma dans son rôle jewe nk'umunsi nzotera intambwe nanje nkaho umunyepolitike nk'abandi uzosanga nanje mvuga ukundi mugo ubu rero ko mwamamagaye nk'umwigisha wa kaminuza nk'umuhinga bamundeka nigumira uko nyene ariko rero je nagira n'ubundi uza gusanga ataburiro ntanze ariko nagira ndakubwire mvuge yuko ibi byo kuvuga ngo turacari muri conflit cyangwa ntitukirimwo je nibaza ko tukiri muri conflit kandi honorable Leonce yavyise ubwishime bwo je navuze ati le narcissisme turakwiye bavuga ngo uza gukira ingwara arayirata iyo tugwaye turakwiye gutera intambwe tukemera ko tugwaye uno munsi mu biyago usanga uri kuragira n'abari mu nzego akubwira ati twebwe ubu ntidukeneye kumva consolidation de la paix ti ubu turi muri capitalisation de la paix urumva baba bari muri bya nditsi twe ibya conflit byaraheze conflit ishobora gufata dimension nyinshi hari igihe usanga muri kahise habaye conflit hagati y'abahutu n'abatutsi uno munsi ugasanga habaye conflit hagati y'abafise n'abadafise ivyo byose rero ni ibintu turiko turavuga ko turiko turarondera gutera imbere ni ibintu dukwiye gufatirako jewe mwabonye icigwa natanze nashize entre parenthèses vision 2040 2060 wanashaka nk'igitegura ndabarungikiye teme nibo bambwiye ngo shirako entre parenthèses vision 2040 2060 je navye les objectifs de développement kuko sinkekeranya yuko ejo hashobora kuboneka uwundi muntu iyindi ndongozi igashika itubwira iyindi politique nationale de développement atari vision 2040 2060 mugo le développement restera là comme un besoin nico gituma navyumviriye gutyo uno musi rero il y a un grand défi pour moi kubijanye no gutera imbere. D'abord le choix des secteurs stratégiques. Vyukuri les secteurs qui sont choisis bavuga ati nizo tugomba gushiramwo effort. Est-ce que ce sont les secteurs zishobora kudushikana kuri iyo vision 2040 2060 nizaba ari izo naho nizo zonyene bariko baravuga la formation bariko biragorana ko igihugu gishikira iyo vision gishikira qui gagne le pari de l'émergence
udahaye agaciro mushobora kuvuga que je suis en train de prêcher pour ma cathédrale l'enseignement supérieur et la recherche, surtout le domaine de la recherche. None uno munsi ni priorité. Uno munsi uko turiko turigenza mubona twayigize priorité. Aho hari hagahatse. Turetse l'enseignement supérieur et la recherche. Iyindi axe ikomeye yo gukorera. Ivyo bihugu usanga vyarashingiye ko kugira bitera imbere. C'est la stabilité. La stabilité politique, la stabilité institutionnelle. Ibi bariko baravuga vy'amabwirizwa shingiro ahinduka umwanya ku mwanya, taillé sur mesure, taillé par rapport aux perspectives z'uyu cankuriye. Ivyo birakwiye guhinduka. Stabilité politique. Je nivuga ati il faut regarder dans le rétroviseur. Ukaraba ibyo byose byagiye biratuma tugwa mu kaga, ukaraba ko mu byo uri kurakora atabirimo. Ukaravuga ati turiko turinjira mu matora. Nous entrons uheruka nico cigwa twako turagira ngaha, nous entrons dans une décennie électorale. Nitwabikora nkuko dusanze tubikora bizotugora kubaka cette émergence. Ikindi, le slogan. Kwama turiko turanonsa ibintu sous forme de slogan. Ariko en réalité atariko turiko turabikora. Urumva nk'ubu le jeune qui est au centre de différentes actions. Est-ce que ces jeunes vyukuri, les actions qui sont posées à leur égard, est-ce que ce sont des actions qui font vraiment de ces jeunes des acteurs du développement d'aujourd'hui et de demain? Ou mieux, est-ce que ce sont des actions qui transforment véritablement leur vie? Parce que le risque ni yo kwama twaza ngo turi muri développement, ugasanga nous sommes plutôt dans l'humanitaire. Ugasanga oui umujene ariko arafashwa par un programme icankiriya n'ubu urumva je katabururo ndiko ndatanga. Mugabo waja kubaza utwari yo programme ati none wewe ivyo uriko urafasha umujene ubona bihindura ubuzima bwiye kugira nawe aho umuntu aterera igihugu mu iterambere. Kazama ngo shanga uravye ngaho yarari. Ugacuraba n'aharo no munsi ngo jene yaza ko turiko turamufasha. C'est-à-dire tu as fait de l'humanitaire. Nuri kuragira développement. Wamufasha none uno munsi c'est un acteur de développement yiyumva qui a cette confiance yo kugira ashobore gutera byo kuri mu iterambere y'igihugu. Moi je pense qu'il y a énormément de défis. Il y a énormément de défis que nous devons relever. Hanyuma ivyo dukora je navuze tukabikora avec conviction. Jewe narigeze kumva inomélie, ça peut se retrouver, donc nico gituma nshobora kubivuga ouvertement, inomélie que l'archevêque mérite de Gitega Monseigneur Ntamwana yigeze kugira au cours de l'installation, si je me rappelle très bien, de l'archevêque actuel de Bujumbura. Omeri yagiriye ngaha kuri cathédrale. Avuga ati abantu bubu barabaye ibimane. Abantu baca baranuma ntibategereje cyarasigura. Ugahura n'umuntu mu gatondo ariko aravuga ibi, ku mugoroba ugasanga ariko aravuga ibindi. Ugasanga yahindutse si wa wundi wabonye. Nukuvuga nous avons besoin aussi des acteurs qui ont des convictions. Bijya avugira ahera akaba ari byo bimugenga no mu ngendo yiwe ya misi yose. C'est aussi un besoin très important. Ni kintu dukeneye gose des acteurs, des leaders qui sont convaincus y'ibyo batubwira. Ku buryo bw'uko avuga ati nari nabivuze jusqu'au bout, je suis prêt à défendre cela jusqu'au bout. Ni bimwe turako turabwe honorable yose genda komana avuze ati umuntu akazomara imyaka 5 ariko aragirisha inama abantu ariko aragenda mu gihugu abantu barondera ubwo buryo niki ababwira ko afise imigambi
hanyuma bukeye buca baja gutora arabagira ngo murazotora naka so renforcer wowe nk'umuntu wa un certain moment umenye yuko tu es juste passage mugabo nos institutions à un certain moment finissent par se confondre avec des personnes ugasanga umugambwe ni naka atariwe siwe ntaho sinobana ntanga uburorero no habasanga ntanze uburorero bugoyi mugabo tubiro turuva hose haba mu butegetsi haba mu migambwe ivuga ati natwe dushaka gushikira ubutegetsi haba muri societe civile none twebwe nk'abanyagihugu abari ku butegetsi ntibimeze neza abariko baraburondera ntibimeze neza abavuga ko batabuharanira ariko baharanira inyungu zacu ntibimeze neza none uca wumva twebwe nk'umunyagihugu ubaye wande donc je vais m'arrêter par là donc ego